gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Imvano muri Afrika. Ikaze mu kiganiro c'imboni mbano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo ry'umunani ukwezi k'umunani mu 2026. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umunyepolitike atavuga rumwe na leta y'u Burundi Agathon Rwasa yahoze arongoye umugambwe CNL. Aratubwira ingene umugambwe wiwe wagiye ucikamwo ibice uhindura n'amazina anishure abamunegura bavuga ko ashaka misi yose ko ari we aba mu kibanza c'imbere. Mu matora yo mu 2010 umugambwe FNL waritavye amatora y'abahanuzi b'amakomine, ayandi uca urayaheba uvuga ko harimwo ubusuma. Mu 2015 uwo mugambwe wariyandikishije mu matora ariko ntiwaja mu myiyamamazo. Ivyo ariko ntivyabujije ko uronka abashinga amateka barenga 30. Agathon Rwasa acaba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka. Mu 2020 Agathon Rwasa yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu aserukiye umugambwe CNL aratsindwa. Inyuma yaho haciye haduka indyane muri uwo mugambwe zatumye yirukanwa ku burongozi. Ari kumwe n'abamushigikiye yarituwe sentare, ubu rubanza rukaba ruri mu mwiherero. Muri kino kiganiro rero Agathon Rwasa arishura ku bibazo bitandukanye bijanye n'ubuzima bwiwe bwa politike. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mugishikirizwa na Siriake Muhawenayo. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Mushinga amateka Agathon Rwasa ndabaramukije. Mwaramutse. Amahoro cyane. Amahoro. Ego Agathon Rwasa abantu benshi baramuzi ariko muri kino gihe twashaka ubanze wibutse Agathon Rwasa uwo ari we. Agathon Rwasa n'umurundi. Navutse mu 1964. Navukiye mu ntara ya kera ya Ngozi muri komine Kiremba. Uyu munsi iyo komine yitwa uko nyene, mugabo intara yarahindutse ni Butanyerera. Narize amashuri matoyi Kiremba, hanyuma igice ca mbere c'amashuri yisumbuye ndayiga ku ishuri nderabigisha y'Umusenyi muri komine Tangara, hanyuma igice kigira kabiri c'amashuri yisumbuye ndaciga mu college y'Umuramvya, uyu munsi yitwa Lycée Muramvya. Ndahavuye niga mu gisata c'imibano, mu Kirundi novuga nti ni gisata cyaraba ivyo kwigisha n'ivy'inyifato. Ariho nahavuye mu 1988 kubera ivyago vya Ntegamarangara nkungira muri Tanzania. Muri Tanzania nabaye ahantu bita Ikigwa muri province ya Tabora. Naho narahabaye ikiringo c'imyaka 3. Naragiye mu muhari wari uhari icyo gihe, hari Behutu wari ufise ishami rya gisirikare ryitwa FNL. Navuye rero ngaruka mu Burundi nje ku rugamba. Ubuzima rero ku rugamba novuga nti nabaye mu gihe kirekire kuva mu 1991 gushika tuje mu biganiro biheze. Bamwe bashimye kuja mu buzima busanzwe, nabaye muri abo. Abandi baraja mu gisirikare, abandi mu gipolisi. Nyuma yaho rero uwo muhari kugira ngo ushobore kuja mu buzima bw'igihugu wisunze amategeko y'u Burundi, cyane cyane ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga imigambwe, avuye witwa FNL. FNL ariko yabayeho mu bihe bigoye. Umugambwe FNL wagiye kwemererwa gukorera ku mugaragaro mu gihe Burundi bwari bumaze gusa n'ubutera intambwe mu bintu byo gucanishamwo abanywanyi b'imigambwe. Murazi yuko Frodebu yaratanguye irava kw'igice iragenda yitwa Pajude. Mu nyuma CNDD-FDD imaze kushikira ubutegetsi nayo irasubira Frodebu irayikura yimanyura havamwo iciswe Frodebu nyakuri.
inyuma ya Frodebu nyakuri rero FNL niyo yaciye ikurikira. FNL rero imaze gucibwamo ibice, twaragiye mu matora ya 2010, amatora yaranzwemo n'ubusuma budasanzwe. Hanyuma icyo gihe turavuga tuti aya matora kibanza twagiye mu matora yo mu makomine gusa, mugabo ntitwashimishijwe n'ingene vyagenze, ubusuma bwaragaragaye budasanzwe. Byatumye rero imigambwe imwe imwe tuvuga tuti amatora y'abashinga amateka ntiyoba nk'uku aya yagenze. Birakwiye ko leta twicarana turabire hamwe ingene ibi byagenze uku bitosubira, ariko ivyo ntavyo bemeye. Jewe icyo gihe mbakwa no kugandagurwa, Imana mugabo yaraciye akanzo, camara imyaka 3 nyegeye. Aho ari mu 2010 wa mugambwe FNL babawuhaye abandi. Muri 2014 turagerageza kuraba yuko twokwiyunga, ariko mugambwe uri ku butegetsi ubi ntambamye. Bayi ntambamye, amatora y'ikaregereza, ariko hagati aho iprona nayo bari bayimanyaguye. Duca rero tuja hamwe n'abaporona n'abandi, Frodebu nyakuri, Perezida Ndayizeye, hariho n'abandi b'iyindi migambwe, dushinga ikintu twatwise RANAC, yari ihuriro ry'imigambwe n'abandi banyepolitiki kugira ngo tugende mu matora tubona yuko dufise ingufu zihagije. Mugabo ivyaciye bishika rero nivyo bitangaje. Abo bantu b'iyo migambwe batangiye kuvuga ngo twe nta migambwe dufise, ngo kuri ubwo rero ngo runani ni wagwiza kubonora n'ugwabo. Tuti okay, mwebwe data wanje ko muvuga yuko mufise ikibanza mwemererwa n'amategeko, nivyo nitwobipfa. Ati yoranake ni mujane nta ngorane. Mugabo nayo nyene Domitien nabo bandi bagiye kwabo, Minani Jean nawe asigara ukwiwe. Kuvyaranake navyo nyine mumva ko bibaye urudubi. Niho twava twiyumvira, ariko aho hose CNDD-FDD yabigize mu ruhara ntawo bizi. Ntawo bizi. Mugabo ivyo byo byumva ko byari nk'ibintu by'ikibiriraho, ntivyari ibintu wovuga ngo ni ibintu kumbure by'umwanya muremure, kuko n'abantu batugiye hamwe ku ntumbero imwe y'amatora. Ivyo navyo amatora aheze mushobora kubisambura canke mukabibandanya. Ivyo urumva novuga ntikumbure CNDD nta ruhara niyo barabigizemo, mugabo naho nyine ntawo bizi, kuko burya n'abantu batinya ihiganwa kuva kera. Bimaze kumera uko rero turasubira turiyumvira ingene twobigenza n'abaporona, tugira icitwa amizero y'abarundi. Hageze amatora murazi yuko habaye ibintu vy'imyiyerekano birabura urudubi, umuntu akamenya none ibi bintu biherera hehe, umuntu ukiyumvira ingene uja kwiyamamaza ubona yuko ibintu ushobora kudataha n'iki. Abateka turindire turabe ko ibi bintu vyotonganuka. Hamwe n'ivyo, kuko abarundi bobo bari bazi ivyo bakeneye nabo bakeneye, nticyabujije yuko baduha amajwi. Turaronka abashinga amateka barenga 30. Kandi mutiyandikije muri ayo matora? Twari twiyandikishije, ariko ntitwagiye muri kampanye bivanye n'ivyo bihe. Twabona yuko bitoroshe. Turose abashinga amateka barenga 30, turagenda mu n'amashinga amateka. Nyene abantu bavuga yuko atabashinga amateka mwarose, ahubwo ari abo mwahawe kugira ngo mushobore guherekeza intwaro. Oya, ivyo ni ivyo abantu bivugira. Bavuga ati nabo twahawe kubera kumbura igitigiri carengabo, mugabo intwaro kumbura ikabona ati reka tugeze ngaha ko tubahaye ijwi rinini hariya bahava batugora. Tumaze rero kuja mu nama nshinga amateka, hari niya twebwe twagomba guhagararira iteka ry'umurundi uwo ari we wese, ko twarabona yuko ari intumbero yuko Burundi bugomba kugirwa nk'icibare cy'umugambwe uri ku butegetsi. Ntivyari urugamba rworoshe, kuko murazi yuko inyuma yaho bahavuye bahindura ibwirizwa shingiro. Ariko tukiri ngaho, gute muvuga yuko mu 2010 babivye ntimuronke na kimwe, ariko
mu 2015 ari naho mbere ibintu byari bimeze nabi cyane ho ntiberekana ubusuma rwose kandi utagiye no mu yamamaza ngo uvuge ati ndakeneye muze mu ntore kuri uyu mugambi ariko bikarenga bakabaha abashinga amateka barenga 30. Imigambi si ukuvuga ko abantu batari bayizi ko twari dufise ukuntu dukorana n'abantu bacu, twari dufise indongozi mu mitumba yose y'u Burundi, nta mutumba n'umwe wo mu Burundi twari dufisemwo abanywanyi. Twari dufise ukuntu rero tuvugana nabo tukababwira imigabo n'imigambi yacu, abo nibo baduhaye ayo majwi. Mubiravye mwari mwarose nk'abangahe? Twari kurenza n'inusu y'abashinga amateka. Twe tugereranije n'ivyari vyabaye 2010, twaravuga tuti reka ahubwo dukoreshe uyu mwanya kugira turabe yuko atabantu bosubira kwicwa bacu b'inzira karengane nk'uko vyabaye 2010 mu vyo bise safisha. Ariko kandi twavuga tuti murabona yuko abarundi ivyaraye bibaye, abarundi bahunze, abarundi bagiye gusubira kugorwa mu gahinga, turabe yuko hoba ukuntu basi ibiganiro vyoba kugira turabe yuko ibi bintu biguma bituma twama turi mu njyane, turabe yuko vyo bigahagarara kugira amana kibi ivyo biganiro ukuntu vyatunganijwe, vyaba ivyo batunganije ngaha hagati mu gihugu, vyaba ivyo batunganije mu karere birongowe na Mukapa. Intumbero ni kwari kugira ngo vy'ukuri dushike aho Uburundi butekana. Aha niho novuga nti kandi abarundi turakwiye gukanura. Aha n'abasende DFDD barakwiye gukanura. Burya barashobora kwibaza yuko ababashigikira mu mafuti bakorera abarundi yuko ari abakunzi n'abagenzi babo. Mugabo sivyo na buhoro buhoro. Sinibaza ko umuntu aguhanura kuguma ukora ibintu bituma iwawe mu rugo haguma hari uruhagarara, kugira ngo wewe abe aratera imbere kandi nawe akununuze. Sinibaza ko abari inshuti yawe bose. Ariko naho muvuga gutyo aho n'abandi bavuga bati ikibazo kiri mu burongozi yaba Paripehutu yaba FNL yaba SNL, ikibazo gihagaze kuko Agatorwasa adashaka gutwagwa na rimwe, ashaka kwamatwara. Ivyo sivyo. Jewe untwaye ukantwara neza ntagorane, mugabo ukantwara ushaka kuncurika uncuranura, aho ni kibazo. Aho navuze mu mugambwe iwanyu, sinavuze mu gihugu. Mu mugambwe ko abo babivuga bari yo hanze. None umu FDD ariko arabivuga twabanye ryari muri uwo mugambwe kujya avuga ngo ukora kuriya. Abasendide bahora muri Paripehutu. Oya, reka dufate ibiriho no munsi. Yego. 2010 umugambwe bimaze kuboko vyabaye. Hari abari ngaha i Bujumbura bidegemvya ko babona ko ari uko no bameze, kuki batashinze umugambwe ko icyo gihe byari bishoboka, kuki barindiriye yuko inyuma ya 18 ibyo bwirizwa shingiro bimaze gufata umurongo vyafashe bikagaragara yuko urubuga gugaye kabisa. Jewe nakoze uko nshoboye. Gugaye ushatse kuvuga iki? Ibwirizwa shingiro ukuntu ryubatswe rya 2018 ryarazibiye abantu bitwa yuko arabigenga ku karorero, ryarabatse uburenganzira. Ugiye kuraba n'ibwirizwa rigenga amatora ryaratse uburenganzira abantu bitoza nk'abigenga, ko bishiraho ibintu vy'amananiza. Ugacubona rero yuko abanyepolitike b'i Burundi ngira ngo twarozwe. Ntushobora kuba uvuga uti abantu nimuje mwihiganwa, wewe ukarekurirwa ibi ubundi ntibabimurekurire, kandi higanwa ari rimwe. Ivyo ni nk'ibiki? No guha akarorero, ibwirizwa shingiro bavuga bati kugira ngo uronke intebe y'umushinga amateka witoje nk'uwigenga ni ngombwa ukwize amajwi 40% y'amajwi yose yo mu karere witojemo. Mugabo umugambwe canke urunani rw'imigambwe barusaba kuronka amajwi 2% mu gihugu cose kugira uronke intebe mu namashinga amateka. Aho nimva yuko arakarenganyo kandi ko arumana n'ikino. Ariko iryo bwizwa shingiro ni bwizwa ryatowe n'abanyagihugu. Ryatowe n'abanyagihugu ko bahenzwe kandi ajyo nyene ntibanaritoye. Burya oya yaratsinze, mugabo batangaje ibyo bashaka yuko ego ariyo yatsinze. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2.
tugarutse ku kibazo nariko ndakubaza yuko bavuga bati ikibazo intambamyi ni Rwasagato mu mugambwe kuko aya mashaka kuba ariwe atwara. Urabona harabaye Manuel Miburo, haraba Bagaya, haraba Abejo Bundi, haraba Jacques Bigimana, haraba umwe wibanza yitwa ngwiki KNS. Abo bose bagiye biyonkora bava ku mugambwe wari urongoye icyo gihe yaba FNL yaba SNL. Reka ndakubarire yaba ari jewe n'intambamyi iyo migambwe tuba tubona itera imbere. None ko bagenda bahawe vyose n'uburyo uwo mugambwe uri ku butegetsi n'ubutegetsi bakabafasha, ariko ivyo nta vyemezo bifitiye ivyemeza. None bariya ba KNS bava mu Bubirigi bagacumbikirwa muri hotel Source du Nil bigwa barya maraha, aba bagiye kubaraba babazimana nk'abami. Ega nta uva mu Bubirigi aza Kenya. Oya turazinanya Abarundi, turazinanye n'ukuri ivyo turazinanye ntitwobijako cane. Duga ku ijambo nariko ndakubwira nti yaba ari Rwasa iyo migambwe bamaze kugenda bakiyonkora bashigikiwe n'ubutegetsi tuba tubona yuko itera intambwe. None ko atawura ariko arayigwanya ko Rwasa nkana ndiko ndayigwanya ku kino ndaheza ngo itera intambwe, noneho biheze bigaragara yuko ari jewe nari nabujije iyo terambere ry'uwo mugambwe. None kubera iki ubusigura gutwo umugambwe SNL na FNL kuko byagiye bihindura amazina ariho hamaze kwicamwe ibice inshuro nyinshi gusumba iyi migambwe wadondaguye yaba Frodebu yaba Iprona ni kubera birumvikana birasanzwe. None wotera igiti kitagira ivyamwa amabuye batera igiti gifise ivyamwa, niwo mugambwe ufise abanwanyi vy'ukuri kandi igihugu cose uratira gahuzu utembere muri buno Burundi. Hari imigambwe 35, iyo migambwe 35 ni washaka ugende ku migwa mikuru y'intara, ubu ni intara zitanu, ugende ubaza imigambwe ikorera muri izo ntara, muri ya migambwe 35 nta namwe uza gusanga imigambwe 10 ikorera mu ntara. Umanutse muri komine hari naho uza gusanga hakorera umugambwe CNDD-FDD gusa. Ejo bundi bamwe namye numva bavuga ngo n'amatora ngo ntakenewe, ngo ayo mafaranga y'amatora ngo nazazane ngo baje gukora ngo ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Ni imigambwe iriho ku mpapuro itari ku rubuga idafise abanwanyi. Iyo rero nta kibazo iteye CNDD-FDD. Urumva rero ikibazo rero ca SNL ni kubera iki? Ni kubera n'umugambwe ufise abanwanyi mu gihugu cose. Abatware babona yuko ari wo ushobora kubasubirira mu kibanza mu gihe amatora yotunganwa neza. Babwirizwa rero gukora ibishoboka byose kugira bawurabuze. Aho rero ca wumva yuko ikibazo si Rwasa, ikibazo ni intwaro idashaka yuko Abarundi twishira tukizana. Uje rero ufise igihagararo barakwiruka ko ni ngombwa. Jewe abo tumaze gukorana haba muri NSS haba mu namashinga amateka ngira ngo nibo boshingira intahe ibyo kuvuga yuko Rwasa ntashima gutwarwa cyane ntashima gukora n'abandi sivyo na gukora. Kuri ico nyene uhereje kati ibyo bavuga yuko Rwasa adashima gutwarwa ashima gutwara. Mwavuze neza ko mu 2015 mwarose abashinga amateka barenga 30 muca mu banicegera c'umukuru w'inamashinga amateka mu 2020 mwarongeye muratogwa kuba umushinga amateka. Baravuga yuko kubera ko babankiye gusubira muri ca kibanza c'icegera c'umukuru w'inamashinga amateka bagashaka gushira hundi muntu avuye mugambi wanyu SNL, mwemeye kubiheba iki kibanza, mwemeye kugiheba. Ivyo mubivuga kwiki? Ivyo sivyo no kugira yuko ari bya bindi vy'intware isuzugura abantu igashima guca ku ruhande kugira ngo iteranye abantu. Jewe tumaze kugenda badutumye ko kugira ngo tuje gutangura ibikorwa, urazi yuko habanza gushigwaho amategeko agenga inama nshinga amateka, inyuma yaho hagashigwaho inzego z'inama nshinga amateka. Tugiye uwo munsi wa mbere naragenye abaza kuvugana n'abatwara CNDD-FDD mu nama nshinga amateka kuri icyo kibazo kijanye n'uburongozi bw'inama nshinga amateka. Bagumye bakwepa ngo turababwira gushika ku munota wa nyuma bavuga bati ubu muravyemera canke mushake mureke.
iyo ngendero y'agasuzuguro jewe n'ukuri nayo urumva yuko binyuranye n'ivyo bo bagenda bavuga binyuranye n'ivyo bagenda bavuga ariko bavuga yuko icyo kibanza gikenewe kujamwo nimba ndavyibuka neza umuntu w'umugore w'umututsikazi. none ko bahashize gashatsi yari umugore oya urumva ivyo bavuga n'ivyo bakora twemera iki duhakana ikihe ariko ndibuka ko bari bavuze yuko uwitwa Kati w'umugabo wa ivyo siko biri deja bari bamaze gushiraho icegera w'umugore Sabina Ntakarutimana uwo yaje mu nyuma w'umufrode w'umusende defted oya ivyo babikoze muri iryo bwirizwa rigenga n'amashinga amateka barabipfundikanije ku buryo bavuga bati icegera icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka abwirizwa kuva muri uwo mugambwe nyene watsinze mugabo akaba badasanga igitsina n'umukuru w'inama nshinga amateka none wumva ivyo byo kuvuga ngo Katingo nimba bari banegosiye nawe kugira ngo bari we bashiraho bo bisigura ukundi mugabo ntiboza kwitwaza ivyo kuko ni ibintu vyakozwe twese turaba gucana amaso ubu rero nukuvuga yuko ivyo bavuga yuko ari mwebwe mwanse ko umushinga amateka wanyu ja muri kiya kibanza mwebwe atari mu kigiyemo atari byo sivyo tubandanije mu nyuma kandi murabona mwako muravuga ko byagiye biraduga bigenda biratera ikibazo byaheze ari uko bamwe mu bashinga amateka banyu bwanyu babiyamirije bashaka kubakura ivyo byo byagenze gute mu majambo make abo bantu kumbure ndakubwira ikintu atabantu nari bwakibwire yego jewe hariho umuntu w'umutegetsi mu 2021 mu ntango yambwiye ati mbe wewe burya muri abo bashinga amateka abo muri kumwe bibaza ko ari bangahe ndambwira je ndababona twese turi kumwe ati wewe uzotangara ati hazoshika muri 2023 usigaye uri wenyene aho hari mu 2021 mu ntango nkaraba ibikorwa ku rubuga nkabona yuko turakora inama ivyo dupfunditse gukora ugasanga bigumye hahandi nyene twabipfundikiye haragera igihe ndavuga nti ndakeneye kwigira ku rubuga kugira ngo menye vy'ukuri ingorane ahiri kubera bari bazi ivyo bakora bace bavuga ngo vyokurusha ngo reka ngo twigabure ngo bamwe bagende uko hama tugire gute ivyo bitihwe turabandanya hageze muri 2023 na 2022 igihe kimwe nari ifise urugendo rwasivye ku munota wa nyuma kubera nahise ngwara mugabe ico gihe abo bantu bandika urwandiko bandika icyete icyo cyete byasaba ngo yuko ndarisinya kuko nateganya kugenda ku munsi wa Mungu mu gitondo bashaka yuko ndarisinya iryo kete yagerekeye iki iryo cyete urumva ngo basaba ngo kwirukanwa mu mugambwe kumwe mu ndongozi ivyo navyo siko bigenda kugira ngo umuntu yirukanwe mu mugambwe birafise igena amategeko abitegekanya singingo umuntu umwe ashobora gufata canye uwundi no ivyo bitabaye mugabo mu nyuma nca ndonka amakuru yuko wari umutego bavuga bati ni naba ntarisinye nkaba mfata urugendo bace batangaza yuko kurongora umuganga vyananiye ko bahuye ivyo bitiwe sinzi nama badutumye ko igitega mbona rero ibintu ariko baracisha ku marezo sosio hama nanje ndandika kunuze kuri WhatsApp ndabwira nti muhumure sindi hafi ndi Gitega mugabo nyene nagaruka i Bujumbura zoraba twicarira ibyo bibazo byose umwe n'uwundi yo bafise hanyuma turabe umuti vyotora bo barandika bakabishira iyo mu banywanyi hariya hasi je kopi iwanje kaza kunshikira hariya ari uruvyino
abantu batangura ngo icuka ngo ibiki ndavuga n'ibintu n'ibiki umuntu akagerageza gusukamwo mabisi. Mu nyuma twari dufise isabukuru igira 4 y'umugambwe mu kwezi kwa kabiri, ariko kandi twari dufise nuko tubwiza kugira ikoraniro kaminuza. Baca bandika kete barijana mu bushikiranganje bamusaba ko ibikorwa byose byohagarikwa yuko icuka kimeze nabi. Cyari ibyo kete ntajya barampa, umushikiranganje arantumako ndagenda hari ku munsi wa gatatu itariki sindayibuka neza. Icyo gihe ndamubwira nti ivyo uri kuravuga siko biri, ciwe uwo mwuka utameze neza ntawo mbona ntawo nzi, kandi abo bafise ibibazo kwicarana twabivugana n'ibintu bisanzwe. Ciwe ivyo twateguye byo gukora itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ntiwovuga ngo ntibishoboka kubera ngo abanwanyi ngo harimo umuryango, uwo muryango ntawo. Ati niwashaka atireka icegeranyo, atireka inzogo icegeranyo inyuma y'iyo nama, ati nzoyikora ku munsi wa gatanu kubera yuko ejo dufise ibwirizwa ku munsi wa 4 dushaka kuzotaha bwije cyane. Ati inama dushaka kuyikora ku munsi wa gatanu tuvuye ku kazi nyuma ya saa 6. Icyo gihe ku munsi wa gatanu turavugana, abantu ro baza rero nyene bariye amavubi, emwe abantu nyene n'ubushirasoni n'agasuzuguro bitagira uko bisa, abantu bose baratangara. Hanyuma iyo nama uwo munsi ntitwaheza, bukeye turabandanya inama ikirimwo. Nza mbona intumwa y'umushikiranganje n'ikete rivuga yuko ibikorwa twateganije kuwa Mungu itariki 14 ko bidashoboka. Cyangwa none ko twari muri ya nama twavugana ko ejo ntitwashoboye kuyiheza kubera twatanguye amasaha agiye, none ubukwe bisa n'imwondo tenya ngo je nanje ngo ndumutumwa ntibishoboka. Icyo gihe namutelefone yambwira ngo ingingo yamaze kuyifata kandi ntari hafi. Ndavuga nti ntaco, mugabo icegeranyo muzogisanga mu biro hanyuma muzoraba ikibere. Icyo gihe rero ukuntu byahavuye bigenda, yahavuye yemera noneho yuko iyo sabukuru tuyihimbaza. Turaba kubera ibiringo byo gukora ibwirizwa intuze inama guterana nk'ikoraniro kaminuza navyo byasa nibigira biturege, duca turabifatanya. Abo bantu twari kumwe muri izo nama zose tubitegura kuva mu kwezi k'8, nta nama n'imwe tutabatumiye. Uwasivye kumviye cankiriya ntiyovuga ngo nta nama zabaye, mugabo nivyo bagenda bakwiza bakaca bashiramo n'ibindi bintu nyene vyo kunyambika ibara n'iki. Nyuma yaho ikoraniro kaminuza riraba ku mugaragaro itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, rifatanijwe n'isabukuru igira 4 y'umugambwe. Abo bantu bavuga yuko mu mugambwe vyacika, nta ngorane nimwe yabaye, nabo nyene urwo ruhande ko bari bamaze kwigira uruhande ukwago, baraterera ivyiyumviro biraja mu bindi. Ibyahinduwe mu mategeko y'umugambwe, mu mategeko ari ubwo turabijana kwa noteri, turabijana mu bushikiranganje nk'uko ibwirizwa rigenga imigambwe rivyemera. Itariki 30 z'ukwezi kwa 4 twisunze ibyavuye mu ikoraniro kaminuza, turashiraho inzego shasha. Ikoraniro kaminuza riravyemera, abo bantu niho bari nta wavuze ati ivyo jewe ntavyo nemeye. Bukeye gatatu tuza tubona ikintu kiriko kirasirikira mu marezo sociaux, kuvyo bintu ngo baravyiyamirije. Umushikiranganje yacaheraho arahonyanga amabwirizwa yose ari mu Burundi, arahagarika ibikorwa by'umugambwe, arafuta ingingo zashinzwe n'amakoraniro kaminuza.
mu gihe ivyo ibwirizwa rigenga imigambwe rivuga neza yuko ku bijanye n'ingingo zifatwa n'imigambwe mu gihe zinyuranije n'ibwirizwa rigenga imigambwe canke zishobora guhungabanya umutekano w'igihugu, umushikiranganje w'intwaro yo hagati aritwarira izo ngingo mu gisata cy'imanza za leta muri sentare ntahinyuzwa canke procureur general de la république canke uwundi uwo ari we wese. Ingingo yo gufuta izo ngingo ziba zafashwe n'imigambwe canke amakoraniro y'imigambwe ni sentare ntahinyuzwa mu gisata cy'imanza za leta niyo yonyine ifise ububasha bwo guhagarika ingingo nkamwe n'izo. Ivyo ntavyo yakoze, nabo bandi bavuga ngo sivyo ntibagiye ntavyo bitwariyemwo, nta n'umuntu n'umwe yigeze avyitwarira. Urumva aho umushikiranganje arakoresheje igikenye ngo arafuse ivy'ikoraniro kaminuza, amakoraniro kaminuza abiri yashinze, kandi ni urwego rukuru rw'umugambwe, ingingo rufata n'uburenganzira mu gihe bitanyuranije n'amategeko y'igihugu canke ngo bigire uwo vyubangamira. Haciye iminsi ati ahubwo n'ibikorwa byose by'umugambwe ndabihagaritse. Ivyo navyo kugira ngo ubihagarike ni ingingo ya 62 y'iryo bwirizwa rigenga imigambwe, nuko haba hariho ibigaragaza yuko umutekano wahungabanye, hari abamerewe nabi, ibintu nkamwe n'ivyo. Kandi naho nyene kugira ngo bikore nuko by'ukuri amategeko aba bimurekuriye. Ivyo byose nta nakimwe yakurikije ngo yavuze ngo abona ngo yuko ngo bishobora gushika ngo abantu bagashamirana. Wewe urahana ikosa ritabaye, urashaka guhana ikosa ritaraba. Gukinga ugukinga muri icyo gihe uhamagara abegwa n'ivyo wewe ubona yuko bishobora gutera ingorane, mukavugana mukumvikana ingendo n'inyifato bagomba kugira. Ariko kenshi ngo barakwegereye ntibashoboye kubumviriza. Sinabumvirije gute? Oya, bari bafise icyo bagamije, barafise icyo batumbereye. Ko ubwa CNDD-FDD kwari kunkura mu matora, kwari kunkura ku rubuga rwa politiki. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Uri kuvuga ko kwari kukura mu rubuga rwa politiki, none uyu munsi ariko uri umusenere ntawakwirukanye? Ntawakwirukanye ngo muri umusenere n'uyu munsi? Wandi umusenere gute? Uyu munsi uburenganzira bwanje nk'umusenere burubahirijwe. Ndico ndiko ndabaza uyu munsi umunywanyi wa senere iyi senere ari yemewe n'amategeko. Senere umushikiranganje w'intwaro yo hagati yarahagaritse ibikorwa vyayo kuva muri 2023. Iyo ngingo amaze kuyifata naramwandikiye amezi 6 aheze, kuko amategeko avuga yuko iyo ufashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo suspension uratomora ikiringo bizomara. Nta kiringo yashizeko, ariko amategeko aravuga yuko ikiringo cyo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa runaka by'abantu ntibirenza amezi 6. Iyo ni administration. Yego. Amezi 6 aheze narandikiye uwo mushikiranganje rero ivyo amategeko ategekanya, amezi 6 araheze twe turasubiye ku bikorwa. Aba ngo ingingo nafashe irabandanya, sinivuguruje, sinigeze ndayihagarika. Uyu munsi rero umuntu ahubwo agenda mubaze ruriya ruhande ruvuga ngo rutwara senere ko ibikorwa byari byarahagaritswe, bakoze ikoraniro kaminuza gute kandi ibikorwa by'umugambwe byari byarahagaritswe bitarigera birekurirwa gukorwa. Niyo tuma no kubaza none iyo senere wowe uvuga iyo bari senere none agatorwasa no wigenga cyangwa afite umugambwe arimo? Agatogwasa ndi umurundi nabivuze. Yego.
umurundi wese arare kuri yo kugira politiki ushobora kuyikora uri mu mugambwe ushobora kuyikora utari mu mugambwe kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yayo ya 19 nimba ntihenze baravuga yuko amasezerano mpuzamakungu cyane cyane mu vyerekeye uburenganzira bw'abantu nta muntu n'umwe akwiriye gukumirwa muri ayo icyitwa Pacte International des Droits Civils et Politiques mu ngingo ya 19 iravuga na 25 ko atanumwe yokumirwa ku mvo imwe canke yindi uburenganzira bwo gutora ndabufise uburenganzira bwo gutorwa bwo kwitoza abunyaka kubera iki ku mvo iyihe aha niho shaka yuko rero abarundi n'abakunda abarundi bafasha abatware ba kino gihugu kubera iki amategeko barayafata bakayahunyanga bakayacurika bakayacuranura ku nyungu zabo gusa batariko bararaba inyungu rusange z'abarundi bose batariko bariyumvira kazoza k'igihugu ntushobora rero gufata rero ngo uriko urarondera gusa yuko igihugu kiba mu mugambwe umwe utanaravye yuko no muri uwo mugambwe umwe bamwe n'abandi ubwo burenganzira bwabo bagira gute babufise ibintu vyabaye mu matora aherutse na kamaramazi ari kibazo ari nyinshi ntaroze neza agatorwa aracari muri CNL cyane ntakirimo agatorwasa nije nashinze umugambwe CNL aha uhumve neza yego uko vyangenze zirinda kubijamwo yego mugana nakubwiye yuko ibwirizwa shingiro ryari ryamaze kutwirukana burundu nakoze ibishoboka byose birakunda yuko umugambwe CNL ubaho hariho muri abo abakora kugira ngo umugambwe CNL ntuhave unemererwa ku buryo n'umunsi wemererwa ndababwiye doje kuvugana n'umushikiranganje ko ordonnance yamaze kuyisinya ndababwiye yuko umugambwe wemewe barakubise urutokero ruraturika yuko bidashoboka ngo bazovyemera bavyumvise ku radio muratega amatwi amakuru yo kumutanga urumva abo ni ukuvuga ko hari hahandi bari n'ibindi bariko barakorana n'abo bantu rero umugambwe rero CNL umaze kubaho umenye yuko ikintu cyitwa systeme ntikigeze kibishima na buhoro buhoro ntigeze kibishima ariko uracawurimo je nakubwiye ko nawe ushinze hama kubera ivyakozwe vy'amanyanga twaritwaye sentare nishobora gutanga inyishu yuko turaba CNL cyane tutaribo mugabo umugambwe CNL nije nawushinze ni hamwe uvura amaso umuntu akayagukanurira birababaje abantu nagize abashikiranganje abantu nagize abashinga amateka kugaruka bakanyoza umwavu ariko ntaco ubwo ntibashobora kuvyumva nabi uvuze ko we bibageze kandi nkeka ico gikorwa mwaragisangiye twagisangiye gute mu gushinga umugambwe none wenda kubwiye nti ingo tuje hamwe narose accord de principe yuko umugambwe uza kwemererwa wewe nti ingo turabe ingene dutunganya ikina kiriye ucuvuga yuko vy'ukuri uruhara rwawe aruruwe ko rungana n'ubwi wanje sinibaza mugabo kubera abarundi tuzi kwishira hejuru bamwe baragenda bakavuga yuko rero babikora abandi bakavuga ngo nibo ngo burya ngo nibo umugambwe wari uhagaze ko nuko ari bo wari uhagaze ko kuki atanu umushinga n'amateka n'umwe barose ko ari bo bari bagize izo nguvu z'umugambwe ni kuki atamushinga amateka n'umwe barose ko twari dufise abajena mu makomine baba amajana 840 barose abajena mu makomine bangahe mu Burundi bwose nta na batanu mu matora heruka cumbwira rero izo nguvu zabo aho ziri cumbwira ubwo bwenge bafise ubwo ari bwo bwo gutuma basuzugura abandi bose
Iki kiganiro cy'imboni mbano mushobora kugikurikiranira kandi ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza, kuri Facebook na X, kuri YouTube kuri BBC News Gahuza, no ku mirongo ya FM kuri Radio Kisoro muri Uganda, hamwe no kuri Radio Humuriza n'Isanganiro mu Burundi. Agato nadondaguye kare hari abo kwa Miburo kwa bakenese bakurikiye babagaya bakurikiye ba Leopold jo bundi taburiki ngo izo nguvu zose musubire muzegeranye mube mu kintu kimwe. Ikibura Biracashoboka gushoboka ngira ngo vyoshoboka mugabo biragoye. None jewe ko kuja gupfukamira uwundi mugabo ndabishima. Jiwe namabwira abantu kuvugana no gupfukama biratandukanye. Kuvugana no gupfukama biratandukanye. Kuvugana none abantu ntibama bariko baravugana mu mabarabara. None ico fitiye uburenganzira nk'umurundi kuki we utwara ushaka ko manza kuza kuboboteza ndagupfukamira kugira ngo kibe kandi ari uburenganzira bwanje. Kuki ushaka yuko manza kuba umusende DFDD cyanye nemera kugendera ku mabwire ya sende DFDD kugira ngo ndonka amahoro mu gihugu cyanyibarutse. Ivyo we wumva wo bifata gute? Hani mwumvise urahavuga ngo yarambwiye ngo ntebeye kuvuga ngo umunwanyi ngo basi ngo mbinshuti yabo gute? Kwimigambwe baho kugira ngo ihiganwe. None inshuti zirahita bahoze muri abo urumva bakwezwe n'akamanyu k'umutsima. None ko bashize imbere inyungu ziwabo aho gushira imbere inyungu twese tuvuga ati duharanire turi hamwe, wumva none aho duhurira nihe? Erega niho hari kibazo. Aho guhurira aho guhuriza niho hagoye. Jewe mvuga nti ndababazwa n'akarenganya. Jewe mvuga nti ndababazwa n'ikumira. Jewe mvuga nti ndababazwa nuko umwe n'uwundi usanga ari karacugwa bufuni na uhoro. Jewe mvuga nti abarundi tubwirizwa kungana imbere y'amategeko kandi tukaronka twese uburenganzira cyo kimwe. Ivyo umuntu akwiriye akabironka, ivyo udakwiye navyo mwumva ntubikwiriye nyene. Mugabo jewe ucunyemeza ko tujana mu nzira mvuga ngo tuje gushigikira ivyo mbona ko jewe ntoshigikira. Aho nimba ari ivyo tuzobipfana benshi kuko aho vraiment je sinzohinduka. Kamere yanje niyo uko navutse uko nakuze mfise imyaka 62 sindiko ndahindura. Bana kwagize yuko mwafashe mugasabira umupfasoni wanyu kuba umushinga mateka wo mu karere ko museruko bwa Afrika, abandi mu bugambwe atavyo bazi. Ibyo mwe mubivuga kwiki? Bandi mu bugambwe atavyo bazi. Yego. Baba bashikiranganje habaye inama yo gwego ruhe. Uragenda mu bambariza. Ugwego rwakoranye kugira ngo uvuge ruti naka niwe dutanze kujya mu mushikiranganje n'uruhe. Byose mwe mwabikora. Jewe barambwira bati dukeneye umuntu afise profile iyi. Hari n'igihe banambwira bati ubu muntu dukeneye umuntu ava mu ntara kanaka. Mukamutanga. Bakavuga ati ku karore baba bati dukeneye umututsi kazi afise profile iyi mu by'amashuri ava mu ntara kanaka. None uwo je bambwiye ko ari uko bimeze. Tubanza kugira inama nande. Aho nimwibaza yuko muba mwararengereye ko nyene mufashe. Nawe narengereye mu bintu byose bibaho no mu muryango. Hariho ingingo zifatwa na serugo kuko ataco ziheza ngo zice mu rugo, n'izindi ngingo bisaba yuko bavugana. Nimba mu muryango ariko babyifashe nivyo, ariko mufata inkizo ngingo ntiwigeze wumva nawidodo bavuga bati ibintu ariko arakora tutabanje kuvyumvikana ko sivyo. Reka ndakubwire ivyo nagira ndakubwire yuko si vyabo nivyo muri CNDD-FDD. Uti gute? Mu bisanzwe ibijanye n'abaja mu nama nshinga amateka y'akarere vyega imigambwe iri mu nama nshinga amateka. Mugabo
bikega cyane cyane inama nshingamateka ubwayo. Jewe naritoye maze kubona yuko ikiringo kiriko kirarengerana, ndagenda ndasoma umubonano umukuru w'inama nshingamateka arawumva, yambwira nti jewe ikingenzi nk'urongoye seneri umugambwe ufise abashingamateka mu nama nshingamateka murongoye, uko amategeko agenga inama nshingamateka y'akarere avuga na traité, turafise uburenganzira ku bashingamateka hariya yarusha. Rero narinje kubabaza ingene tubigenza, yanyishuye ati ivyo jewe si jewe biraba, uragenda uvugane n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Urumva uburongozi arabwiyambuye abujanye he mu mugambwe, none umva mu mugambwe baca bakora iki? ariko wewe watanze umupfasoni wawe izina baritanze Sijyo ryonyine natanze, kuko twari dufise abashingamateka n'imiburiburi batatu twari kuronka, uravyitikira abashingamateka twari dufise. Mugabo abo bantu kubera ubugunge bw'imitima yabo, umwe wese yumva ko ari babwirizwa kujayo, abonye ratagiye atari we muri urwo rutonde, kuca avuga rero ivyo yivuye igombeye birumvikana. Icaha nakoze bonyereka ati amategeko avuga uku, warenze ingingo iyi niri, yaba amategeko y'inama nshingamateka y'u Burundi, yaba amategeko y'igihugu c'u Burundi, yaba amategeko y'umugambwe, nibanyereke ati ngiyi ngingo warenze. None si umurundi kazi, si uburenganzira nk'umurundi kazi. Ubu hano muri kino gihugu abatware nidusanga abo bubakanye bafise amabanga hirya no hino, hoho ko atari icyaha. Icyaha kiba kubera ari gwasa. Nibaza yuko ibintu by'abanyepolitiki b'u Burundi birateye isoni. Ni saku. Abantu bari bakwiye kugendera ku kintu cyitwa amategeko n'ingingo. Umuntu akavuga ati jewe Siriyake iki kintu yakoze sico kubera ingingo iyi y'ibwirizwa iri, aho byo bavyumvikana. Mugabo bisigaye kubera agatima atari kumwe, ugwanko, inzigo n'iki, ivyo nta Burundi tuzopfa twubatse ngo butere imbere. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. ibinyere byashitse mu gihe hariho inama zari zimaze imisi zibiranga mu karere z'abatavuga rumwe na leta mu bihugu bitandukanye. Namwe bw'izo nama mwarazitabye, mubabwiye ikibazo mufise mu byo mwariko muracamo, babafashije iki? Iyo muvuze gutyo biragoye kumbure guca umuntu abitahura n'ingoga. Icyo novuga nuko twarigeze gutumirwa mu bikorwa vya Commission Africaine des Droits de l'Homme, bariko barashikiriza icyegeranyo c'umwaka vyabereye Arusha. Hama icyo gihe nagize amahirwe duhurirayo n'abandi barongozi b'iyindi migambwe abo mu Bugande, muri Kenya, muri Tanzania, muri Senegal n'abandi. Hanyuma abo bantu turaje hamwe turiyumvira tuti mbega none ko tubona mu bihugu byose imigambwe yitwa yuko iterera kugira ngo ifashe abatwara gutwara neza, tubona umenga bose barabangamiwe. Ubwo twari dukwiye natwe kugira urunani kugira ngo turabe ukuntu mu bibazo duhura navyo, kumbure n'uburambe muri ibi na biriya, dushobore kuba hari icyo tuza turungurana natwe. Icyo gihe rero tumaze kubyumvikana, turiko turataha dushitse Nairobi, twarakoze ikiganiro ku banyamakuru. Inyuma yaho turatuma bamwe mu bo twari dusangiye icyo gikorwa baragenda muri Senegal. Uraziko hari ibibazo
hari ibibazo urongoye umuganga witwa Pastef yarapfunzwe kandi byaraboneka yuko ari kubera akarenganyo amatora yari yimirije umuntu akibaza ati none ayo matora bizogenda gute abantu bari mu myororo kandi bariko bari mu burenganzira bwabo ubona neza ko ari ibintu hari nk'ibintu vy'amarementanya abo twatumye rero baragiye barabonana n'inzego zitandukanye barabona n'abashinga amateka barabona n'abari mu ntwaro n'abandi barabashikiriza icyiyumviro yuko demokarasi ntizotera imbere turimo kurondera guhezanyayo n'iki kandi twarabishimye kuko byavuye bigenda neza umwe Sonko baramufungura hanyuma abatora nawe nubwo atashoboye kuba ari umukandida mugabo umugambwe wiwe warashoboye kuyajamo kandi urayatsinda naragiriwe n'amahirwe ndagenda mu barorerezi b'ayo matora nabonye ari amatora yaratunganijwe neza nabonye inzego z'ibihugu ziritwa kumwe mugabo ntizikora kumwe nk'inzego zijejwe umutekano narabonye yuko hariho byinshi ngaho iwacu twobigirako ariko sibyo byatuzinduye mu nyuma urumva na twebwe hano twari muri ivyo bibazo twarababwiye uko biriko biragenda mugabo ngaho iwacu urabona haragoye ntibashoboye kuza mu nyuma harabagiye ngo bagiye kuja kumviriza urubanza rwa Tundu Lissu muri Tanzania bahaboneye imbwa yaboneye ku mugezi ivyo byose urumva n'ibintu bidahumuriza na buhoro ukaca ubona rero yuko umenga kuri mwebwe nta kintu na kimwe baba barakoze icyo baragukora barashaka kugikora mugabo ugasanga kumbure si vya bindi bica bigaragara cyane kuko bitavugirwa hejuru kuko byose ntibivugwa hariyo ibintu abantu bakora ibintu mugabo bakabikora mu gacerere yego naho niho novuga ibintu bigeze mu nyuma naragiye no mu rindi koraniro ry'imigambwe ryabereye Maputo mu mpera z'umwaka uheze twarahuriyeyo n'abantu bava muri Tanzania bava muri Kenya Uganda hakurya muri RDC muri Zambia Malawi turavugana ukuntu politiki hamwe n'ahandi igenda turumva yuko burya abanyafrika hari ikintu dukwiriye natwe kugerageza kuraba ukuntu tuva muri uko kuntu twibesha canke tukabeshwa ngo souveraineté twagomba kwizitirira ko twiyugarane uko twiyugurura gusumba tukaba dufitaniye imigenderanire n'abandi niko n'ibintu bishobora gutera imbere neza gusumba ibibazo dufise hano birafite isano n'ibibazo biri ahandi abantu rero bahanahanye ivyumviro ku bibazo no kubishoboka hari igihe usanga habanyemo ikintu c'akarusho rero novuga nti abanyafrika ntibavyumve abantu bo ngaha mu karere nituvyumve ibihugu byacu ntibizotera imbere kubera hari politike zo kuryanisha ibihugu byacu bizotera imbere kubera habayeho politike zo kunwanisha zo kwegeranya abantu aho kubatatanya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi burya riho nyangwa ku munsi kuko ibwirizwa shingiro leta uko yubakwa yabwirizwa kwibonwamo na bose iyo rero leta mu kuyubaka uyubatse wipfutse igitambara mu maso c'umugambwe iyo leta kugira ngo izokorere igihugu biragoye kuko umuntu wese azokumva ko ari umugambwe wamushizeho atari igihugu cyamushizeho iyo inzego ziriko zirubakwa kugira ngo zibe iz'umugambwe uzosanga ari izo nzego zahindutse ibisata by'umugambwe aho kuba inzego z'igihugu ibyo byose ni ibintu heza bigatera ingorane impera n'imperuka rero abarundi yaba ari abantu nocira agace canke nokibura bakavyemera turakwiye guhindura ingendo yaba abatwara yaba abatwarwa kuko Burundi twavutse tubusangaho tuzosezera isi tubusigeho
mugabo dusize irangi ryiza byoba vyiza gusumba yego aho ko abantu bazotuvuga nabi ko ataco twabamariye ko ataco twabafashije ko twikunze gusumba gukunda igihugu bikomeye. Rwasagato umwaka uzazitoza Umwaka uza kwitoza n'uburenganzira nabivuze ku muntu wese akwije imyaka isabwa n'amategeko kandi akaba afise n'amagara abimushoboza kuba yorangura ayo mabanga yitoreza. Haba hasigaye rero yuko amategeko nayo agenda muri iyo nzira. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefoni ngendanwa zanyu no kuri kompyuta mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Mubona nyene uko amategeko yubatse ubu murabona ko mu mwaka uzabikunda uko ushobora kwitoza. Amategeko uko yubatse ubu kwitoza no kwitoza mugabo ingorane dufise ngaho iwacu umwe wese aravyuka icyo ashinze kigaca kibitegeko. Nk'ubumwe karorero sinzi umutwara ahantu yavyutse ariyumvira ati jewe ahantu ntwara ndabona yuko abantu bashasha amabuye imbere y'inzu zabo hafi y'ibarabara rya kaburimbi ko ahantu homera neza. Ntaho vyanditse mu mabwirizwa y'igihugu mugabo ubu byabaye itegeko bose nivyo bategekwa kugira. Gusukura si bibi, gushariza si bibi, none uwusukura ninde? Erega la voie publique si miryango siyo ihasukura. Ico cyo kwitoza reka tukibikire isango twawe na sentare kuko sentare niyamara guca urubanza nivyo bizoheza bigatomora ko nshobora kwitoza ndo wigenga canke ko nitoza mu mugambwe. Ubu ndabigiye ko kumbure no hava mvuga ivyo abantu badashobora gutegera. Reka turindire ikiringo si kinini cyane. Murakoze namwe. Ikiganiro cy'imboni mara cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha turashimiye abagikurikiranye bose mwari kumwe na Siriake Muhawe nayo.